bakunzi ba Holy Canaan TV, numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana y'imbabazi n'urukundo, wowe vyagiye hahera cyane, nje imbere yawe kuri uyu munsi mwiza turemeye kugira ngo tunezererwemo. Nzanye ishimwe ryuzuye umutima wanje, ngushimira ko watuvyuye amahoro, kandi mwami Imana ukabutwemereye no gukora igikorwa cawe turi mu mahoro n'umunezero wawe. Ni ivy'igiciro kinini kuko mwami Imana nta kintu kibaho kingana n'ubuzima bw'umuntu, kuko nibwo butunzi bwa mbere umuntu afise, kandi ubwo nabwo bufise ntacyo tubasha gukoreshwa n'Imana. Rero turagushimiye kwaduhaye rero aya magara meza, ukaduhaye n'akakanya keza ko kuba imbere yawe. Mpwemu yera twahawe n'Imana, wene dufashe kandi dushigikire kugira ngo tubashe gukora ivy'Imana igomba. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe, ijambo rivuga ngo bamaso, kuko Satani afise umugambi wo kwiyongeza. Haleluya. Satani afise umugambi wo kwiyongeza, kuko hari igihe Satani atera umuntu agasanga byakiriye ibisanzwe, ntabone ko umwansi amaze kumwinjirana agatekana. Ugasanga ariyongeje, arateye abiyasubiye hariya, ariko igihe wakangutse ukamenya ngo uwo muryango ngomba kuwugara vyanka vyakunda, Satani araguhunga. Mugaye igihe utabimenye, aguma ariko aragutera kandi aguma ariko aronona ivyawe. Haleluya. Ariko twahawe iki? Twahawe ubushobozi bwo kwimira no gushingura karimbi kose umwasi yashingiye abana b'Imana. Haleluya, haleluya. Twarahawe ubushobozi bwo gutaramura imigabo n'imigambi ya Satani. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu vyakozwe n'intumwa. Turasoma igice c'12 duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'11. Maze muri ico gihe umwami Herode ata mu maboko bamwe mw'ishengero ngo abagirire nabi, yicisha inkota Yakobo mwene nyina wa Yohana. Maze abonye ko bihimbaye abayuda, ariyongeza afatana Petero. Hari mu minsi y'imitsima itambiye. Amaze kumufata amushira mu ibohero, amuha abasoda 16 kumurinda ari bane kugira ngo azomushikirize abantu Pasika iheze. Nuko Petero arindirwa mu ibohero, ariko abishengero baramusengera. Nuko Petero arindirwa mu ibohero, ariko abishengero baramusengera batakambira Imana bakobeje. Ku munsi bwaca Herode amushikiriza, muri iryo joro Petero yari asinziriye, yari hagati y'abasoda babiri aboheshejwe iminyororo 2. Abararirizi bari ku rugi barinda inzu y'ibohero. Maze umumarayika umwami Imana amuhagarara iruhande, umuco ubonesha mu nzu. Akoma Petero mu rubavu, aramukangura ati, vyuka n'ingoga. Iminyororo imuva ku maboko irakoroka. Umumarayika aramubarira ati, kenyera wambare inkweto zawe. Abigenza atyo. Kandi aramubarira ati, izingire ko umutamana wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, yamara ntiyamenya ibyo umumarayika akoze ko ari iby'ukuri, ariko agira ngo abonye ibyo yeretswe nko mu ndoto. Baciye ku bararirizi ba mbere no ku ba kabiri, bashika ku irembo ryugarijwe urugi rw'icuma rija mu gisagara. Ruriyugurura ubwago. Barenga irembo, baca mu nzira imwe. Uwo mwanya umumarayika aca amusigaho. Akenge kagarutse, Petero aribwira ati, noneho ndamenye by'ukuri yuko umwami yatumye umumarayika wiwe akankiza ukuboko kwa Herode, hamwe n'ivyo ubwoko bw'abayuda bwari bwo burorereye byose. Amen. Urumva
murumva ko Herode agereranywa na Satani, arafata agirira ishari hamwe n'abayuda, bagirira ishari rikomeye intumwa za Kristo. Haleluya. Babagirira inzigo, bagirira ishari, bagomba kubica kandi baranabikora. Herode ngo afata Yakobo aramwica. Abayuda ngo baranezerwa, bagira umunsi mukuru, baravuga ati Imana iradufashije, dukuye kwa abansi bacu, baranezerwa. Herode ngo abibonye aravuga ati ubu rero ndabonye ko kugira ngo nigarurire imitima y'aba Bayuda, reka nsubire nkuremo na Petero. Haleluya, haleluya. Aravuga ati reka nsubire nkuremo Petero, noneho ninamubaha nzoba ndabaciye umutwe, nzoheza nigarurire imitima y'Abayuda. Ngo aramufata, ngo amushyira mu ibohero, ngo afata abantu 16 bo kumucunga, kugira ngo Pasika niyo yahera aheza mwice, anezereze imitima y'Abayuda. Haleluya, haleluya. Ariko abana b'Imana bakora ikintu gikomeye, baravuga ati ibi bintu biriko biratubako, nitutahaguruka ngo tube maso nta kabuza umwansi aratumara. Haleluya. Bakora iki? Ngo bajya mu masengesho. Ntibakora n'amasengesho asanzwe, ngo barasenga Imana bakobeje, barasenga Imana n'umwete wabo wose n'inkomezi zabo zose. Baravuga ati Imana, icago kiraduhagurukiye, ariko wo kudutabara nta wundi, wo kudutabara ni wewe. Haleluya, haleluya. Ati uwo kudutabara nta wundi ni wewe. Imana mwijuru yumva iki? Yumva amasengesho y'abera, yumva amasengesho y'abana b'Imana, ituma ngo marayika wayo ajya kugira iki? Kubohora Petero. Bantu b'Imana, nagira ndababwira ibanga. Isengesho n'ikigwanisho ruhonyanganda. Isengesho nta kintu na kimwe gishobora kurizibira. Haleluya. Iyo usenganye umwete, Imana ntishobora kwirengagiza isengesho ryawe. Ngo irungika marayika wayo agenda kubohora Petero. Murazi na Petero ubiravye yari yiyakiriye, avuga ati reka niryamire, ivyanje vyarangiye. Yiyakiriye, nta no gusenga, nta no kugira iki, aravuga ngo niyakiriye, vyarangiye. Yakobo baraye bamwishe, nanje baranyica nta kabuza, ariryamira. Ariko amasengesho, haleluya, amasengesho y'abera akora igitangaza, atuma Imana ihaguruka ku ntebe yayo, ituma marayika wayo. Haleluya, haleluya. Nagira ndagutera intege ngo ntiwemere ko Satani aguma yiyongeza mu bawe no mu byawe, mwankire. Haleluya. Uhagarara usenge, numva kandi ntusenge rimwe, birashobora kudasenga rimwe ngo bikunde, urashobora no gusenga ugasenga umwaka, ugasenga ibiri, nturambigwe. Ivyo ndabikubwiye, nturambigwe, ntiwemeranye n'ikinyoma ciwe, komeza usenge. Haleluya. Komeza utitize, komeza wibutse Imana, komeza uyiririre, hari igitondo ciza cyo gutabara. Ntiwemeranye. Petero yari yemeye, ariko banyeshengero baranka. Haleluya. Abera baranka, baravuga ati Petero ntahaja, Petero turi Imana turanse, turimiriye, ntahaja, Mana mutugarukanire. Marayika ngo araza, ngo aramukoma ati Petero, vyuka, ambara inkweto zawe, ikenyere ko umutamana wawe, uze tugende. Petero ntiyakompreye, nawe yarazi ko ari mu ndoto, yagira ngo ari mwiyereko. Hama ngo n'urugi rwa nyuma warabiyugururiye, barasohoka. Basohotse yumva akayaga kariko karamukoroka, arabona ati final bega bya bindi sindoto, bya bintu bibaye ukuri. Umumarayika w'Umwami Imana yaje kuntabara. Haleluya. Ico yakoze ni iki? Ico yakoze ngo yamusizaho arigira. Petero nawe acakora iki? Acaravuga ati mbenje, acagenda. Usomye ngaha hepfo ngo agenda, ngo maze ku murongo w'12, ngo amaze kwiyumvira acaja kwa Mariya nyina wa Yohana,
ari we Mariko, aho benshi bari bakoraniye bariko barasenga. Haleluya. Aca agenda hehe? Agenda ku gicaniro, nawe amenya aho igicaniro kibera. Mbega wewe woba ufise igicaniro cyo mu rugo? Mbe wewe woba ufise igicaniro mu mutima wawe? Haleluya. Petero ntiyazimiye, yaramenye neza aho bariko barasenga bari, ngo ajayo. Haleluya. Agiyeyo ngo baranatangara, ngo hitavye umukobwa yumvise adodoye, aravuga ati Petero araje. Nabo ntibavyemeye. Haleluya. Bantu b'Imana, hari igihe Imana igukorera ikintu nawe ntucemere, n'abavyumvise ntibavyemere, bakumva ni igitangaza, kandi cyari igitangaza. Kuva mu maboko ya Herode yari yamucungishije abantu 16. Hinge nkubwire muntu w'Imana, burya nawe Satani yawe wari ubizi, agucungisha ingabo zitagira uko zingana. Abadayimoni bakugendanira ni benshi cyane, ariko dufise umwami aturinda ku murango no mwijoro. Haleluya. Dufise umwami aturinda ku murango no mwijoro. Dufise umwami adasinzira, aba ari maso ku bwawe nanje. Haleluya. Petero arakira. Ariko akira kubera iki? Kubera hari abateramye, hari abasenze, hari abaririye Imana. Nawe nagira ndakubwire muntu w'Imana, reka gusinzira, reka gusinzira. Ntubone biriko biraba ngo byake ubone ko ari bisanzwe. Haleluya. Ntubibone ko ari bisanzwe. Uwo n'umugambi w'umwansi, n'umugambi w'umwansi, kandi twahawe ububasha n'ubushobozi bwo gushingura akarimi kose umwansi yashengeye abana b'Imana. Ariko nahawe ugira iki? Uko bimenya, ukamenya ngo ukugwanya ntakurusha ubushobozi, kuko watuneshereje yaduhaye ubushobozi burenze ubwiwe. Haleluya. Nico gituma udakwiye gutinya, udakwiye kwemeranya n'ibiriko biraba. Haleluya. Vyanke uririra Imana, ndazi kutazokumara amazi. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana data rugira vyose uri mwijuru, uragahezagirwa, uri gitangaza, kandi ivyo ukorera bidutangaza buri munsi. Petero yarazi ko ivyiwe vyarangiye, ariko ntiyamenya ko abera bariko barasenga baririra Imana, ijuru naryo ryumva gusenga kwabo riratabara. Nico gituma nanje mwami Imana nsenga muri kano kanya, mvuga ngo Mana yo kwizerwa no kwizegirwa, kangura imitima y'abera bareke kunyugwa n'ivyo barimo, kuko umugambi wa Satani ni mubi ku mwana w'Imana. Ariko nshima ko nawe umugambi ufitiye abana bawe n'umugambi mwiza, si uw'ivyago habanamba, ariko ni uw'amahoro. Reka rero imitima y'abera ikanguke, irondere mu nyunga hawe uko bukeye nuko bwije. Nta kabuza ivyo umwasi yakoze byose uzobihindura bitubera ivyiza gusa. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro kibi cawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.